atinya irapfuye. Ana yanje Idris. Igira polisi badukubitaye. Ndaje numva ateze namba rushungi. Usitete. Imodoka iramupfanye. Imana yo mu ijuru yabahaye gukundana, yabahaye kumenyana, izobahezagire, zibitwararike mu buryo butangaje, kubera yuko ibi bintu mwemeye twebwe turiko turabona abajene bariko baratudeseva muri kino gihe, ugasanga abana bariko barubakana inyuma y'imisi mikenya bagaca baja gusaba ama divorce. Turabinginze ibi bintu ntibize bibe mu rugo iwanyu. Ines yavutse akomeye, mugabo avukana ibiro byinshi, aca yakigwa n'umuganga w'umudokiteri yari muri stage. Ico gihe ariko araza ntibyagenze neza, yaramuvunye ukuboko. Je kuko umuvuna ubwo nyene aca arafuka amabwira umuvyeyi wanje, muvyeyi jewe ndafukamye ungirira ikigongwe, nimba udashaka yuko igitabo canje umunsi gihagarara. Mama akivyumva abibonye, nitwa Natasha na Amazi, uno munsi nitwa na mariage, sibit rero nanje nazanya agakado gatoya juste garari ngaha nyene yavunaguye inka, aravuga ati reka ndayivunagure neza mwibahasha, bahasha kangana n'amafaranga imiliyoni. Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Alors, nous sommes dans des contenus différents, nous sommes contenus menyereye. Uyu munsi ni video iri special kubera ko ni video ya mariage y'umu content creator mwese mukunda. Si bose mukunda mugabo benshi bakunda. Jana ngutaye Idris, mugabo muzi kuri Simbizi wase Mavumba. Anyways, uyu munsi jewe nagiriye ko ryo kuba ari jewe nemerewe kuja mu Mburugini. Imburugini ni imodoka ya Idris. Imodoka ya Idris ayita Imburugini kandi niyo abageni baza kugiramo ngo ntavye ama V8 ntavye amakino no Imburugini yiwe nikora akazi kose no munsi. Yes, ndabona climatiser ibintu ni waneza. Anyways, nganje mu modoka yiwiwe twagiye kuva muhira kwa Idris kuja gutora umugeni, kuja ku isengero, kandi ndamuganiza mu modoka kugira ngo mushe kumva ingene bimeze, kuntu biyumva we nakaze wiwe. Anyways, video muzokera gushika kumera gushika mariage iheze yose kugira ngo mushe kuryoherwa. Kandi still imagine sinze kurinza ku normal. Murazi ko Simbizi wase Mavumba wanyene ubwo ntari normal. Donc ntagira mariage normal. Alors utaza kuyiraba ni waza guhomba, sinoje naje ganshira kuba abataje ndabereke video muza kubiraba mu bibonere kwambara imbari ku matelefone yanyu. Babarusi arasohotse mu Simbizi fungura gatonya ari he buda fungura bantu fungura ibi bya kabuze oya naco ni sawa ega idere bone kutofungura ntangora wewe adafungura yogire ngora rero ndamba yo Maria yazo zosubira ayo ikiro ngamba ngora kamba ayo mbaya kabito sa tatoa iskuraje asubuhi umujamaa hakufuata video ikana ndani acha kukua wewe kutoka cameraman ukuya kula kwanza igapana tumika mtumbo achana na hayo hicho biti ni fura ya wewe simu wose karatunganya ngaka baka cameraman kuliko kwa kazi bakwa nakula sasa
Ngo sawa. None mbona good. Note. Ni fresh. Manyana. Nina. Parfait. Mjamaa yesa wanda mumu. Nina. Aí kibazo rero gitoya. Ushobora kumara nk'iminota n'itanu. Sawa. Aba umugabo uzenya afise imodoka. Ngana gitora afise. Urafise cyongeza n'akabiri. Unibora ko twapotse kwanya gakutatubiye. Nena ibyo bizeye. Na photographe kandi. Na photographe kandi ekipi y'abantu benshi. Tugura umupira wo kwiga. Simon, zani pesa ni ngoga. Nena remote. Ah, sawa sawa. Ndaje mbere wewe. Sasa Simbizi. Gari yako iko kama klimatizera. Tunawasha hii matara mai. Wana gari ya pale kule mbele. Chanda kuruhukia invitation. Sa? Ya. Ya maza ni sawa. Igito 28 novembre numéro 88. Regedi. Mburugino shayodo. Eu klimatizera. Tiata ngoma, anaanza nyufisi. Hani ngoma tu. Ningoma tu gushirira. Klimatizera yumva gute? Safi. Irakwiye cyane. Irakwiye. Ha. Sasa na Maria atatumira kwa hii gari. None umugore singiye kumutora none. None sasa none ushaka ngende gutora umuduga umugore muduga nakose. Afisha sasa yakora entrée turantena na miguu. Oya nivyo ushaka. Ngi. Hari bibaza ko imodoka ya Maria ari yahe. Ndapari. Kandi na modoka nimetwa hose. Ya. Wari wahabonye? Nabonye bro. Wabonye ko namuhaye n'igitoro cameraman? Nagutambiye bazabone. Wallahi umependeza sana. Hapa nimeenda kwa Oscar. Na kwa Oscar. Ndio kwa Oscar kabisa nga. Ama telefone yose natanze. Biza kuba ntavyonzi. Je bateguye ntavyonzi. Gusa tout simplement Masterland anaza kubaha amabaye. Urundi bazane go rubanza rwa mbere rimwe komisiyo yitwa media. Iri shugwereye. Ndari mupatia sheri. Komisiyo. Siyo hata wanabifanyaga hai. Hapo sasa. Na mimi hapa. Aha. Urubanza rwa nyuma azokurikira urubanza rwo kuganduka mbo ivyo kutoa mtoto numva ni manda z'abandi na pasio zangu hizo kuzara kuzaliwa kwa ni za wengine mimi wangu ni huyu hapa tena nimesema abantu urazi ko bigoye yuko mu artiste agira amenye yuko batu basani hivyo unaona undireba ari ukuntu mengo twarikumiriye tivwa tukamengo twebwe si dushaka ko nk'abandi egawe n'abapolisi batarongora bafata bakabafisa basi kako na badokteri banakufaka bila ko kako bena juko kada tacho babuzi bangenda itamage
Ngoroga nuru. Aya amateka y'intunze nya yacu ya histoire ya entertainment yacu. Twenge zo yihindurira ego nukuri dukora ibintu bya bien natwe ubone ko turi abantu nk'aba dushaka gufata ingingo ego sevire usanga turongora dufise abana tato yari hariya ngavyo nibwo biduhora mugabe ivyo navyo ari gihe usanga kenshi biva yuko tutigera twizegwa nabo twari kumwe bwate umuntu n'umusani arambesha usanga kwa rasyo yari serieux mugabe karangira yigiriye ugasanga yasize mu byara ko urabyo usanga rero ibintu mwene ivyo binatupiyaga ko maramingi mugabe n'abandi usanga yari aba bad boy nyene mugabe bad boy naburi henshi cyageze guhora nk'amavideo umupolisi araho yaguma asundagura abana siona kamiye ma video umupolisi umenga ashobora kuba ari no mu mihembo marake yiwe siyo abiko suvuga ngo biri ngo mubasani gusa ningeso ni kamere ni tabia ya mtu ngare kujya kuntu umengo bayifasha bakabipoperanya bakabishira ku basani nobe nibi umuntu ariko aragwana navyo marika aragwana navyo kandi mu kugwana navyo no gufata ingingo sociale nyine zimeze fresh mubiratangaje wumvise ati ari umusani yako la majorité y'imanza zose tumaze kubona uzahumva ngo yarongo surabisikia namba akurikiranye nka etat civile yanje presque bose bavuga ati Bujumbura nta kazi bafise hari n'abandi uzokumva hari bamurongoye kubera ngo afise amahera je nirongora umukobwa atakazi yifitiye mugabo yize hari akazi kwa mjawe kuzana ache vitu wewe urongo tu kare kabya binsha mko kuzana none nakana nkunda gupostora bana gito mwami gazi kare mama yake ndo nachukua na mimi nayo siwazi kama singemfanyia matripata bangemenipatia ache vitu bagamba unabayo zara mtusi wa jenda vitu fastisha sasa ndo hivi ni normali cyo tunabi ni kawaida fastisha ni fresh urabyo mugabo urumva sikuva ngo dufate nk'ubu iyo nkenera ari kumucikiza urumva sinibesha mimba kandi umukobwa arankwa urabyo ngaje kubera urumva byafashe umwanya gira kwanza abavyeyi kwanza babingie ndani na hiyo mimba ni kwa gani mipango kabisa sio sanganya je muntu wengene cyo yakubyara n'umuntu twabipanze yani kwa na video hiyo mipango yarayizi neza none igabirazi imana kako ega hari ibintu bitarahera abiyayishaga mu ayinji ako utabiyayishaga bro ako utabiyayishaga umukobwa wa mbere nari gutwara bari mu nyima gakwere naye twaranabyaranye dufitanye n'umwana unasikia ushasikia kwanza content ya kwanza hiyo mariage mwa hiyo gari bisanzwe hari ama mariage aha mwa inchi abavyi bazazi banabinjaga ndani binaribika unabisikia mi pako banamuke bawili kweli bazazi walisemaga tipe wapi kisa hivyo tu akwambia atukutaki hivyo tu ndo tafanya leo kwa ni shida ya pesa ni shida ya watu washaka tuchukulia vibaya bro bara maze kufuata yuko wafati no mwuga wacu dukora ubu no tuko turagerageza kugwana urabyo mepa ko wengine bashaka chukua kama hiva ko benda wazimu abana bamaze gufata yuko bana wapi umwuga wanyu siyo no musi ndibaza yuko turashobora kuba turi mu bantu babayeho neza mu bantu dukora bino bintu nisikudanganya kuko umejifikia nyumbani nimepaona umejifikia nyumbani na pale sasa na haja rero na umva biga haja rumba niko nani sanzwe mbayeho mu busore nta kintu nakimwe ndagu kora televiziyo na nyumbani
TV ndaifanyisha television ujue watoto nafanya hata television mimi nimeangalia nize television nikategura urubanza wowe uraza gushika ari urabe ibintu bitegure manje na batimene gashangure television miliyoni 2 aho ndiko niyumvira ati muza kugiki ega muraza kujya pako buffet pako buffet sema acha kwanza na hiyo mbanze mezi urubanza mimi bindi ni baadaye umugore yari yagumutse ntasara amajwi yone je nuko yena imbaye tukuru urubanza ibindi bikwali bitakuja baadaye bingeni baadaye sina television uzandafisa na television ka kera mngana na television kamera papa yaguze kaka turuze pusi mimi ni kazamani kako mule ndani ono mwana avuze ati sa yamaze kwanje ndakora urubanza ruri dinye nta deni ndimo gushikina sa ibintu byose uza kubona mu rubanza urabyumva c'est vrai ari ama support menshi nagenda ronka y'abantu bavuga ati vraiment for real ugomba urongoye katugutere bengi sana bari bifanya abagenzi nuko imana abagenzi nyiri baona kabisa ari gibona bwa ati ego bya vrai ndabisa abagenzi asa hari abavyeyi barakwana naboga wana be nice ndutapanya kabiki bera no sakubera mufasha ramuchapagurako amuhindura wana papier duplicateur ijya yera asiga mwandika ko ni mistari baby we mtamu ja verse yose yandize ku mubiri wa nuzenyi wa bere nice sanga so basasa bivi ko mtoto wangu ngenda mutangende kubipapo bakashagira ubwo mugabo uyi wakama udemu wangu ni bois jaune mwera ile yawa mwope urabyo rero iyi kama satubia ipati mama achayandika ko pako ari ubutatuwaje ushirako kadogo yeka uri bwaozi kadogo meme mwili wote unokandika paka na mistari na vest wabone ko bagonze ikintu uze wataishi ne mama ko namubona no babone bwana wana butoto ndabica wana butoto kangu kare kanyine kare kamona kangu kanyine kaku ngwani foni parike mbele imburudini pamutusi leo atasikia asira arindiriye kumwana bibaza kumutora muri V8 mtusa alikuwa anasubiri mtoto wake panakuwa V8 sana panakuwa nini ego umututsi arazi ko umwana wenje kumutora muri V8 imburugini ndana bici Hallelujah. Imana niziza. Hallelujah. Imana niziza. Niziza cha. Iradukunda. Hallelujah. Igira neza. Hallelujah. Imana niziza. Niziza cha. Imana niziza. Hallelujah.
Yavimuzimana kweli murugire nije ndayitwara jenyine tugendera mu murugire engo pole pole Yesu bwamba maraso kanda yombozi na bimisore iri ngaha so yararindiye V8 tariza gutura umukobwa wiwe Ozi irakoze ase we yari yiteze V8 baraza kuza gutora umukobwa wanje muri V8 kumbe ni imburugini itapfa nyene none ngwane iri abwi pfuye niho sawa ndetse nagukoye igasinda gutwaye kwa gusashe araso kanda yanywe wakome umwe kafashe miliyoni iyi ndakubwiye iti bayikaniye bamwe barakuzaniye amaro abonye imisore yanjye ko ibiri mu kazi kose igari imisore ihagaze aha abari biteze yuko nza muri V8 kwande hose Ozi uyu mukobwa ubona namuteye iteka vre bane je sindi myiza gahoze none je n'uyu ninde y'ivyo wundi nanje bari bazi ngo nza muri V8 waburiho ngari ngene handitse mariage ya Semavumba nakazi ego ina hija je sinajyanye ko yeno bambeshe wallahi sinajyanye sinasinziye vyanse Chefse stress nta n'imodoka notwaye urumva imyiteguro vraiment yari myinshi urumva urubanza presque nka gose novuga yuko ari ibice byinshi kwijana byari bindiko basanga rero ntegeza kwiruka muri ibi niruke muri ibi nje muri ibi uravyo igitoro umva nk'umu cameraman uraza kubibona navyo ngiyabonye ngene namuvomeye igitoro ikizibira oya abaje bamaze kuza bose igikigaruka igiye niyo kazi gaye ubu tugiye imbere y'Imana urumva Ozi specialite y'ino mariage yanje cyo nabwiye abantu bose bakoresha ibyo bafise urazi kandi mama mariage umuntu yagiye mu dépense ukoti imiduga ukoti biki misi kufanya hiyo urumva hagiye na para karagira imodoka yiwe yatanze none watanze icyo ufise umwanya wawe nakwapa kuza gusupportinga ukavaringa urubanza urumva ni umugore nawe urumva bwa mbere nako yari yatinye ko winjira urumva abwirizwa kumenya akazi k'umugabo wiwe inyuma ibi byose turiko turakora aha urazi imisoro n'inkumi ziri ngaho ziriko zirapambana mu gukora reka menshi cyane menshi cyane ejo naho urumva nariko ndapambana n'irya stage n'irya sound
bamaze igihe wayicara yaje kuvyestara muze ijya podium ya stage bijya vyuma bya ekran niyo barashirako kwa ibintu iraza kuba live stream bazaga live stream kuri page yanje ejo nari muri ivyo kandi ivyo wowe nushaka kubibwira abantu bo muri komite ntubwira ngo urumva ngo voilà niyo mpamvu rero niyo umugore wanje arazi ivyo nkora ngavyo kuri ivyo ibindi vyo urabizi imvurugi wabizi umvise wese nakibaza kukubaza ni jewe jenyine nakubazo mama ego wese uko exposer urumva gahozi urumva uyu sishobora kumwexposer ukunyene negeza kubaha intuzenya yiwe nego mugabo rero ni miye umva wewe n'ibitero byose byoza ivyoza bingana anakimwe mugabo igitero coza kigana umugore wanje aho vraiment twohangana mugabo jewe abantu bose bakwiye kugira ko amakomantere y'ivyo bashaka byose oya ku mugore nuko ntabirimwo umugore wanje n'umukobwa wo ngaho umunyakabiga sinzi na shetani yamuguye ko tuza guhurira mu nzira nka mina nawe wapi na wapi ngo yo ngaho none si ndo hivyo none bisigura gute jewe n'uyu henaye je nk'ubu ari gusanga dufate nk'abantu ba lisansi ko mvumburana nka Nerinati nka Mokenzi kavuga ati abantu aho vraiment mwohuze ntazakeneye ushe urazi yuko je proposition yari yamaye ati tumuzi igitoro burundu tworondera urubisi namubwiye ka boss ufite grand frère twariganye yitwa Abdul atangiye kumusaba urubisi hamwe ino vibe yose turimo ngaha twese nawe rero twari kujana muri bisi kandi sheria yabiza bijya byose by'ibiganiro byo mu modoka no yabinzaniye ngaho rero acavuga atoya tangiye gukora amakosa bijya bijambo uvugiramwo sivyo mugabo urumva sinkeneye ko aja muri ibi ufite icyo ndamukundira nuko ivyo nkora bitahura ivyo nkora bitahura kabisa kugira bayidekore neza niyo bikira imburugini imodoka yitwa imburugini imeze ukunyene oya hajya bya bifuzo bikoresha mu nyuma oya nibikira imburugini iyi modoka yitwa imburugini okay ozi hari ibiyo nibidogije hari yasho wumva ushira climatiseur mu ino modoka uzo amafaranga ngaho barabitse uraza miliyoni z'amwe kugira ino modoka ile climatiseur twanabica aho imbere hari colonel ijya pick up ngo colonel haje nukwera ngene ari bari mu gikorani werindira mu rubanza uraza kubona nawe pick up nta mikoyo umva ko n'amateri masigaye yakoresha abizi ko je petit frère yageze muri Canada umuntu wa mbere yamufashije n'umufana wanje wana petit frère yaronse visa yo kwiga ahantu yaronkeye ishure ni ami 200 km hari famille byari bigoye yuko aronka umuntu amwakira aho hantu cangira umufana abahari ivyo Saskatchewan Regina niwe aramukompletera ibintu byose Pedro subira Edmonton ko yani hari famille rero bino bintu nka mama we arabitahura neza cyane gose na mama ari umuntu wa mbere abipinga muga mama niwe umuntu yasapotinze ide kugira mu mburugini yabaye tutwo twaduga ruguru tugiye mu rubanza camuga trenge ikintu gusa gihari kandi ayishiremo climatiseur
Ugi ya reka nejo natashe saa 8 z'ijoro ariho inzira imwe itakora climatiseur nari nagize ubwo nkora n'amapesi ozi ntibara wape kare nahija parfe bwa mweshe ari ngorane kandi umugabo wawe reko udasubira inyuma asha narabonye amavarize yazanye indi n'igitenge yo ayerega ime imyaka yose so abakurera kwari kugira kunzanire hari abavyeyi bahombesha basaza bose ari netea biraryoshe kweli bafwa ile ikizibira igikizibira wabonye abandi imiduga bari none ntabibona ngaho inyuma none yapari ini yo content wendi bagutwenga none sio sawa izi content amahera bazirangu ya hubu wewe kazi tugende tuvuge yuko ndabyemeye kwaje warabivugiye mu ibyo ari kubivugira mu ntuzenye muri etat civil nta kimwe mfise umwanya ari kuva hegaye honyene kuza gusengerwa mu Kamenge wabyumvise ashe Simone vraiment turamukoreye ko kwe Kamenge mwana we wazigene yakunda kano gakobwa kiwe nika gakobwa gatoya gacha kikurira kifitiye ubumuga ku kuboko ntibabivuze none ntavyo babonye gagahoze caragakundira akana kiye aguma kitaho arakigisha agafise lisanse kajamanye simbizi umuniga yifitiye amashuri abiri muri etat civil abantu bose bavuga ati abi Bujumbura nta kazi afise none bose nubwo batakazi bafise none je nkora iki bone ko baca bahibwiye wabonye gahoze
Idrisi na Ines Mana batoranije kuva bakiri mu nda za ba mama wabo kandi databuja umunsi wari umunsi kugira ngo bashobore kuza hano abavyeyi bari hano ishengero riri hano twese turi hano kugira ngo tunezererwe kino kirori inginga imbere y'Imana n'abantu ngo mutangaze icese ko mwemeye kwabirana mu buntu bwa Kristo abatumira kwifatanya nawe nk'uko mwabyemeye mu batisimu yanyu. Ngomba mbaze ikibazo umukwe niyumva ikibazo cy'umwurutse azokwishura atidabyemeye. Maniragaba Idrisi mbega uremeye kurongorana na Katse Ines ngo abe umugore wawe ngo mubane umubano wera uzokwama umukunda umubungabunga umwubaha umufasha agwaye canke akomeye uremeye guheba abandi bagore bose uhebe n'inkumi zose umubere umwizigirwa igihe cyose muzoba mukiriho. Ubu naho tubaze umugeni Katse Ines mbega uremeye kurongorwa na Maniragaba Idrisi ngo abe umugabo wawe mubane umubano wera uzokwama umukunda umubungabunga umwubaha umufasha agwaye canke akomeye uremeye guheba abandi bagabo bose n'abahungu bose ngo umubere umwizigirwa igihe cyose muzoba mukiriho. Muvuge muti turabakunda mwese bana muvuge mugira ababyeyi ababagize ubukwe mufashe nawe kabyiyumvisha hano bana muvuge turabakunda mwese murekereje mikro turabakunda mwese turemeye ubukwe bwanyu twese hamwe kandi tuzoba umuryango umwe dukomere amashyi yaje afashe umugeni hagati hano ampe ukuboko k'umukobwa wiwe kugira nanje ndaguhe uwakugenewe. Bagiye gushikiriza indahiro zabo reka rero ibyabo byabo bibafashe. Shingiro muzagire Nifuna ya data jewe Maniragaba Idrisi ndakwabiriye
wewe kaze Inez ngo ube umugore amasezerano y'umukwe mw'izina rya data jewe Maniragaba Idris ndakwabiriye wewe kaze Inez ngo ube umugore wanje kuva uyu munsi no mu bihe bizoza mahirwe cyane mu magogo mu butunzi cyane mu bukene waye cyane ukomeye nzokunda akaramata bungabunge kugeza utandukanijwe n'urupfu mbigusezeranye gutyo Mw'izina rya data jewe kaze Inez ndakwabiriye wewe Maniragaba Idris. Mw'izina rya data jewe kaze Inez ndakwabiriye wewe Maniragaba Idris ube umugabo wanje kuva uyu munsi no mu gihe kizoza mu mahirwe canke mu magorwa mu butunzi canke mu bukene urwaye canke ukomeye nzogukunda akaramata bungabunge kugeza dutandukanijwe n'urupfu gusezeraniye gutyo. Amashyi menshi, amashyi menshi. Tugiye gusenga Imana. Imana uhoraho umuremyi umuzigamyi n'ubugingo bw'abantu bose. Intango yo gucungurwa umuhanyi w'ubuntu leta gira kandi wezeshe mwene wawe yera Maniragaba Idris na kaze Inez bahejeje kuhabirana bafashe bashitse amasezerano yabo bishimikije urukundo rwawe bafashe bakurire mu rukundo rwawe bafashe bakurire kandi mu rukundo rwawe n'amahoro bari kumwe nawe muri iyi si mu minsi yo kubaho kwabo kugira ngo bashobore gufasha abandi muri iyi si tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen. Impeta ikimenyetso kiboneka cy'ubuntu bisigura umubano wa Yesu wa Kristo Yesu n'ishengero ryiwe. Impeta kandi ikimenyetso kiboneka n'ikitaboneka cy'ubuntu bisigura umubano wa Maniragaba Idris na kaze Inez bagize ubukwe kera. Tugiye gusenga kugira ngo tuzimbanze Mana
guhezagira izi mpeta kugira ngo abagiye kuzihana no kuzambikana babane mu mahoro kandi bagira ubuntu nawe iminsi yose yo kubaho kwabo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kaze Ines, ndakwambitse iyi mpeta bikubere ikimenyetso cy'isezerano ryanjye ko ndi kose ibyo nse byose ndakubahe nongere ndakwihebere mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. amasezerano yanyu imbere y'Imana n'imbere y'ishengero. Imana yonyene inkomezi ibyo museze, Imana yonyene ikomeze ibyo musezeranye kandi buzuze ubuntu bwayo. Kuko Maniragaba Idris na Kaze Ines bahuje umutima ngo barongorane kurongorana kwera, kandi bashinga intahe ivyo imbere y'Imana n'iri shengero, kandi bahanye amasezerano bafatanye amaboko no kwambikana impeta. Nico gituma ntangaza icese ko aba ari umugabo n'umugore barongoranye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, nuko ico Imana yabatanije ntihaze hagire umuntu akibatura, twese tuvuge tuti amen.
kugira umuryango mushasha icyo byemewe ko kuba mutuye cy'imiryango iri muri inosi none rero turabasaba bafukame hano Mugambarize ngo ni mariage yawe cyangwa ni comedy? Ni mariage. Mariage. Niba bitahura kurongo. None isi meta nambaye noni. Ya la. Uriye ya pasta kumengo bara mupara yageze. Ya live streaming. Twagiye gukora umuti rero. Umuti? Navyo wumvise. None abahungu bawe bashitseyo? Bari nyuma yanjye. Uri umuti? Wayo magama araje aruhisha. Sheri. Umva gute? Mutima ugomba kuve mwumva ubwo buregera zino pensi. Bana pensi aho zi? Babone ko banyarutse. Nababwiye baba. Mutima no kuvemo. Ihangane. Ari. Uko yabaye? Barataranye. Ariko iki bahagaze aho kujimbere. Kandi ukuniza guparangana. Usanze yaba ari umuntu w'umumesha mu photographe. Je yigira ngo muri pick up. Ya, aho. Shimura mitensi gusa. Urasohoka mitensi. Nibi vy'imodoka ifanana baramubwiye. Aya nivyabize kuvana mariage tutaratangura. Uzokora ibintu vy'ibisanga. Gakote.
yaza pe ijya bori Sigaye muri vile nyene n'imbuga. Ashishikara kugira uritegura rero muri vile n'imodoka. uritegura Nje ifitiye amasoni y'iyi modoka. Sura ko nibaza ko ari isore twakira. Ari muzika mbaje ngene ko ari film cyangwa ari mariage ya vrai. wamaze kwiposta Oya, aho hajyanye hagiye tuzo twari turi. Wenda kubaza ngo ni mariage ya cyangwa ni komedi yuko bari bariko barakira. Ne batiri he. aga Ngiye guca. Mana yanje. bamara nk'iminota nk'itanu Oya reka bitavuze. ntacyo urasohoka Wowe gusa urashima umuntu apfuye. urasohoka gusa ngarere Abagabo bagaremba akazi kabo ndi guparikinga abonye bakoze ikazi. Ni ya mariage bashaka guparkinga. Ikintu ko cyane mbana gituma gikora covid. Ubwo ana kuningira ngo ndumve kwiyati ntabyo nongera. Oh my goodness. Jenga banje namba amafi. Yapfuye. Ana yanje Idris. Idris polisi badukubitaye. Agiye ugiye polisi bari kuja imbere y'Idris bazi. Mana ndiko ndabara mani timetima. Yesu we usijeni kumubari. Nisaba nisohoka. Nagufasha gusunika. Idris. Ndikakora Idris mana Yo mana ndaje mbugo. Ataje namba rushungi. What's it? Yeah. Imodoka iramupfanye. Mvaye Mzee. Imodoka iramupfanye. Sasa ni wiki kama mzee. Sasa ukienda huko. Oya asubiri kazinya tinya. Kila magari sasa wewe unaweka magari. Amavuta.
bikomeye oya kweri nta mufisi tubiho gutega hose ego nawe uzi buhari mfise umugore wa mutima wari umuvuyemo nakagize fresh sana ngira kuri sitade renga igiturongo none sibye gacyaseseka nivyo nivyo none hari umupira wari turu hajya kwera abantu baca bandika ngo disingarongore mu kabido kango kaboze wari imodoka ngimupfireho kuri bata batazi ko uri kuri create ama content ngira abantu babeho Ines urongoye no mu content creator witaga ibi bintu misi yose ndagowe premier ntiba mare ni bagiye cyakoze n'umugore warabaye umustar no munsi yewe gira giye nifutse n'amafilimi ndambonye wifuza no mwizajya nta numwe yambaye nyacari nyegeza ibi je no bivamo bashiyegeza se baje kunkamera nabo ntazi Mana we Idris nakama ndagiye ndabo nganize ka photographe ba photo of course nonga turayifotoreza reka tubandanye nabashaka tubemwe mwikabuye ayo yanda bawujije ifoto abantu twese nawe sinshobora nzere ryo mukomboyeri wanjye mushoferi wanjye ntuzi asiteye hatayipaburisha kuko bana yanjye yarabizi sinuze ni umushoferi wa mama wiwe rero nk'ubu rero abambere barashobora gutaka amafoto ashaka sheri ko tige dusohoka sinaga ndaguhaye pensi ni wowe muri pensi none sije mpaye ya mbere sinahagutse ngahaje ndasubira indani ndicara mpira wa esani ozi mariage itego kuntu na stress mariage irahetse tayari Arongwe? ibyo muri sa naje ko ndagaciye ko ozi none ukuri ndagaciye abantu bangaye bagira mariage apolisi bakabagarikira imodoka ngo barengane hagarara Idrisi arengane imodoka yapfiriye kuri bata imburugi banza uraheze isheza bashobora mu burugi ningiye kuryama bigera ngo urarushe weranje bajya Petero shafotora amafoto yo muri sale iyo amafoto shoot bazikoze kuri kandi nze uraza kwasaba amafoto yazwe maximize kuri etat civil n'umuziki uno munsi navuga iki we rero bisaba uce wiryamye aha nyine groupe kuba ngo yakora ndabereke ewe bisaba wiryamye Let's
akambere akabwira ko amukunda ninde? Wow, amashyi menshi bano b'Imana. Je narababwiye abanyoni niko tumeze, ntitufungura ivyo baturondereye, turirondera. Mwongera amashyi menshi cyane. Iyo abantu bagiye mu rukundo harabaho ubuganuke hagati ya Ines na Idris. Ninde warahereza amakado kenshi cyane tubu. Wow, amashyi menshi. Ariko aya mashyi ko muyabibaga abantu b'Imana, mwenda basabye mubongera amashyi menshi murakambererwa neza. Nuko hagati y'abantu babiri haba hari urukundo, hagati ya Idris na Ines indakunda uwundi cyane. Barakundana cyane, amashyi menshi. Mwisubire mu bibanza bimeze neza cyane. Nuko rero bari kubasubira mu bibanza. Mugiye nyacyo ntacyo yavuze ngo gihere, iyo yonyene mana yo kwizera, iyo yonyene imana yo kwizera. Ego nashimye kuza kwegera abo bana kuko ni umunsi udasanzwe. Je nitwa Marie Concessa Baruwike, ndi mama wa Idris, kandi ndumva yuko uyu munsi nuvuga ijambo rikomeye cyane ku bw'aba bana. Mfise amajambo atatu numva ngomba gushikiriza. Ijambo rya mbere ni ijambo ryo gushima Imana. Yesu nashimwe cyane. Ni ijambo ryo gushima Imana kuko umunsi wa mariage ni umunsi mukuru udasanzwe, kubera yuko ari projet y'Imana, nkuko mwabyumvise mu ngoro y'Imana n'umugambi w'Imana, hama mwe mugashyira mu ngiro, kandi twese twarawushize mu ngiro. Rero ni umugambi w'Imana, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndashimye Imana cyane kuko uyu ni umwana wanje agira gatatu yubatse urugo, kandi yubatse urugo hariho abana batari hafi. Umwana ari hafi mu bavukana b'amaraso n'umwe. Ndibaza yuko nza kumuha umwanya nawe nyene akagira icyo ashikirije. Rero Idris, ndagushimiye cyane ko watuzaniye uwundi mwana mukazana. Twebwe iwacu ntituvuga bakazana mu izina, turavuga mukazana cyangwa mama naka. None rero ndagushimiye, ndagushimiye kugeze ikirenge mu cya Dieg, kagera ikirenge mu cya Pacis, bakuru bawe, hanyuma nawe ukagura umuryango. Rero muri uko kugushimira ndanashimiye cyane umufasha wawe yakwemeye. Nabonye ingene mwabitweretse, ingene mwakundanye, kandi by'ukuri turabashimiye kandi turamuhaye ikaze. Ndaza guhava mpamagara ukurikira. Je vais vous appeler, vous allez m'excuser, mon cher. Je vais vous appeler dans un instant pour accueillir votre petite sœur, parce que vous avez eu une sœur qui vous a accueilli, et elle va attendre un tout petit peu. Je vais vous appeler pour accueillir votre petite sœur. Nahinduye ururimi kubera impamvu, kubera ugukurikira umushinga ntaye wa Pacis, ibi turiko turavuga ntavyo yumva.
rero ndazi yuko ururimi aza gukoresha ubwumva. None rero kibondo turaguhaye ikaze, kandi nk'uko umwubahwa yaserukiye umuryango yabivuze, turabijeje ko tuzomufata neza kuko n'abandi tubafashe neza. Haleluya. Tuzomwereka aharahura umucanwa, tuzomwereka havoma amazi, kandi tuzomwereka urukundo nyarukundo, atari urukundo rw'agahemo. Kuko murazi hariho abantu bakundana by'agahemo, mugabo twebwe ntituzomwereka urukundo rw'agahemo, tuzomwereka urukundo nyarukundo. Ijambo rigira kabiri ni ukubasabira umugisha ku Mana. Ni ukuri Imana yo mu ijuru yabahaye gukundana, yabahaye kumenyana, izobahezagire, zibitwararike mu buryo butangaje, kubera yuko ibi bintu mwemeye twebwe turiko turabona abajene bariko baratudeseva muri kino gihe, ugasanga abana bariko barubakana inyuma y'imisi mikenya bagaca baja gusaba amadivorce. Turabinginze ibi bintu ntibize bibe mu rugo iwanyu, mugende mwubake urugo rugumye, mubandanye mukundana, kuko mwagize choix unique, mwamaze guhitamwo vyaheze. Bijya bintu mwatuye mu rusengero n'ibyo mwatuye hariya muri etat civil, ibi bintu muze mubigendere, ntimuzoduhamagare ngo tuze kujera ingorane kandi mwubatse murenze imyaka 18, ntimuzoduhamagare ngo byabananiye. Turabinginze mwamaze kugira choix, mugende mwubake rugume, abana banyu muze mubahe indero nziza, Imana ihezagira ahantu hari amahoro, mukora ibikorwa by'amaboko yanyu, Imana irahezagira ibikorwa by'amaboko yanyu, mutunge mutunganirwe, muronke ibyo murya n'ibyo musigaza n'ibyo mushora n'ibyo muha genzi. Uwo n'umugisha tubasabiye ku Mana. Mugira urugo rurimwe amahoro, urugo rw'abajene batagwana, urugo rw'abajene badatukana, niho Imana izokwitwararika ibyanyu. Ikigira gatatu, jewe nagomba umuryango wa Niyindere Andre tubagabire, hanyuma ntitwaheza kubagabira canda kwereka ugiye gukurikira aca kwakira, akwakire mu muryango. C'est pas la façon que vous allez utiliser pour l'amener dans la famille, mais vous allez l'accueillir. Tugomba tubagabire. Ngomba sabe muramukazi wanje anzanire ingabire tugomba tubahe, kandi muri iyo ngabire harimo imwe ni y'umuryango, iyindi ni ingabire yiwanje personnel. Nico gituma rero ngomba nsabe, nababwiye yuko abana banje batari hafi, hariho umwana umwe nyene w'amaraso ari hano, Dr Pachisi uri hehe? Nawe nyene nta bino, mugabo yaraje kwifatanya natwe muri uru rubanza, asanzwe wa mu gihugu cy'Ubudagi. Il va amener aussi son époux parce que ce sont toujours mes enfants. Vous allez venir ici. Ni umwe, abandi bari hanze bose, mugabo umwe ari muri mission de travail. Hariho rero n'uwundi naronse nawe nyene nk'ingabire yazaniwe na Dieg, sinzi mama Muco iyari, naze hano n'umukazana w'umuhungu mukuru. Tugomba rero dutange ingabire, n'umuryango munini, mugabo murumva yuko ari abana bagiye kuronderera hanze ariko badutumye. Ingabire ya mbere rero ni y'umuryango. Ngomba muyugurire murabe ikintu kiri ngaha. Muce mutubwira ikirimo. Hanze Repubulika y'u Burundi, intara Cibitoke, komine Rugombo, urupapuro ndangatongo nimero
0506/13.001378. Itariki le 26 z'ukwa kabiri 2024. Mstane wa komine. Amazina Gilbert Manirakiza. Umukono ni kimangu kidakoresha irangi cha komine. Umwidondoro wa nyenitongo. Amazina Maniragaba Idris. Aho aba icicaro c'ishirahamwe Bujumbura. Itariki y'amavuko 1991. Amazina ya se Nindereye. Amazina ya nyina Barubike. Ikarata karangamuntu numero B.0501/65. Kudondora itongo zone Rugombo umutumba Rukana 2 agacimbira ibinyange ibikorwa by'itongo indimo. Ingereranyo y'uburinganire 2 hectares. Kandi abasabe mugeze ngaho iyo rero ni Ingabire mugende murime imyumbati murime ibigori ibiharage murime itomati kandi mworore kuko ubu n'intore ambasaderi hari karashiriramwe n'intore n'irengarenga nta kintu na kimwe kitahaba n'agapiripiri ngo muzokarime kandi mworore kugira ngo bigwire. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ni Ingabire y'umuryango. Ingabire rero igira kabiri kubera nzi yuko ubu bugeni buri kuri live, ndazi neza yuko biri kubirakurikirwa n'isi yose. Ibintu biri ngaha ntabyo mwugurura muraza kubirabira muhira, muraza kubirabira mu Imana ibahezagire. Ingabire ya gatatu ni ikimenyetso cy'umukobwa aje kwabigwa imbo. Dukuvuga yuko ategerezwa kumenya gukenyera igitenge, akamenya gushonesha iribaya ryiza. Je nagiye kurongorwayo nanje ntazi kwambara igitenge, umugabo kandi abagore baho babagurira ibitenge byiza. Rero nanje Ingabire umenye yuko uzoza urakenyera, nibyakunda uzoshoneshemwo n'agashati k'umutware wawe mengo biraharawe. Imana ahezagire yuko tubakeza tubaramutsa tubaha n'akabizu. Je voudrais à mon gendre qui croyait être plus petit pour dire un petit mot à madame. Ok, je veux d'abord dire félicitations à Idriss et à Inès pour leur union aujourd'hui. Quand j'étais venu dans cette famille, c'est ma belle-sœur qui m'avait reçu et on a dit je suis le Benjamin de la famille parce que je suis le dernier à épouser un enfant dans cette famille. Igihe naza muri uyu muryango nabwiwe yuko nsubiriye umufasani wa Madame Belize Mama Mucho kuko natwaye umwe mu bana bo muri uyu muryango, rero bavuga ko ndi umuhererezi. Aujourd'hui, je suis plus le Benjamin, tu es la Benjamin et je te dis bienvenue dans notre famille. Uno munsi rero sinyera umuhererezi, ni ubaye umuhererezi kandi ndakwifurije ikaze mu muryango. Voilà, je vais en profiter pour donner notre cadeau parce que Idriss, c'est un monsieur qui fait les lives. On le suit un peu partout dans le monde. J'espère que ce cadeau va l'aider. Rero nagomba nshifata n'akanya ku izina ry'umuryango wiwe dushikirize kano kaganuke kwa Idriss nkuko mwavyumvise ko ari umuntu akora cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni igikoresho kizomufasha cyane mu gukora ama live asanzwe akora.
ego reka nanje ngira akajambo mvuze barakoze cyane bampaye akana ko kuvuga je ndi umukuru wa Idris nje namusigiye ibere kandi murabona ko ari musigiye neza ko ari umuntu w'umugangi rero nagomba naje fata akana ko kubakeza nukuri ni vy'agaciro cyane kubona mpagaranye ngaha n'umushinga ntayo wanje nabo tuvukana n'umuvyeyi kugira ngo dukeze Idris vyaraduteye cyane iteka kuba duhagaze ngaha mu rubanza rwiwe rero kumbura batabizi mu muryango basaza banje canke nabo tuvukana banyita mama de ni kuvuga mama gira kabiri murazi yuko umuvyeyi hari igihe mutamubwira vyose rero basaza banje bampamagara mama de tari mama de gusa ariko baranantinya sinzi ko ariko baramvyibushe cane ariko baranantinya gatoyi kuntu bese ngahashaka kubishingira intahe ntibantinya kubera nteye ubwoba ariko kumbure ndababera nyene mama de mu muryango rero nagomba mpikaze Ines mu buryo busagutse imanza bagiye baragira sinasho ariko ndashimira Imana ko umunsi nahashitse Ines kaze cyane mu muryango turakwishimiye turishimye kugera mu muryango umuntu duhagaranye ntavuga ikirundi ibintu ugomba mvuge nizere ko atawuza kubimusobanurira non c'est rien nuko nyene tubanye turamuvuga mu kirundi ntabitahura rero Ines Idris murabana rugume nibaza ko mu muryango atawura murobera akarorero kabi basigaye bavuga abantu benshi ngo ingo z'ubu ntizikiguma ariko urabona ko bakuru bawe twaragerageje kubibohera ko biracagumye rero ko namwe byo bandanya bigumye hanyuma ico uwo kumva udashaka kuganiriza umuvyeyi mama wacu uranyegera hanyuma vugutira umuti siko none tuzomvuga turi umuti ntagire bimusigurira uyu muntu twicaranye tuhagaranye nako rero nagomba nsabe abantu kw'izina ry'ababelseri ba Ines nanje ndamushikirize akaganuke nk'umubelseri wiwe mu kimenyetso c'uko tumwishimiye nsabe abagafise bagashikane ngaha kugira ngo dushobore kukamushikiriza hanyuma ce dusaba nundi mubelseri nawe kumbure agira ico ashikirije tugire Kristo ye barakoze kumpa ijambo hanyuma nanje nagomba ngaragaza umunezero mfise kuri uno munsi c'est vrai witwa ko ari uwa nyuma yari yamwakiriye ariko Ines nanje ndagomba ndakwakire mu majambo make mu bisanzwe iyo ugiye kubaka canke iyo jewe nubatse iyo umukobwa agiye kubaka bavuga ngo yanduwe ubu munsi rero uranduwe nagomba rero ndaguhe kaze hanyuma nkuko babikubariye uze dukenyere twubake Imana yaguhaye ubundi mu mama uze dusangire nta kibazo ndakwemerera ko tuzosabikanya hanyuma duhuriye kuri byinshi urabibona ba mama bacu ntabahari ariko uyu munsi Imana iraguhaye ubundi mu mama kandi nagomba ndakwizeze yuko undavye urabona ko atamujinya afise nuko mfashwe neza aramfata neza shemeshi hanyuma ibisigaye tuzobiganira ibyo tubwira belle-sœur kubera wumva hari byinshi duhuriyeko nanje uzozumbarira hama nimba ari umuti tuvuguta natwe tuvugutire hamwe nuko murakoze rero turanezerewe Ines naho mumubona gutyo reka ndavyemere ndabivuge nk'uko umuvyeyi bivuze ngo turi ku marezo sosiyo n'ivyo turasoma ku mbuga ngurukana bumenyi amakomantere haca ariko nagira mbwire Ines rezo sosiyo ni kimwe ariko ico wamenye n'ikindi curi n'ikindi uko mumubona siko yavutse ameze Ines yavutse akomeye nagira mbwira abana b'amarezo sosiyo abarondera amavyusi muyarondere yavutse akomeye mugabo avukana ibiro vyinshi aca yakigwa n'umuganga w'umudokiteri yari muri stage ico gihe ariko araza ntivyagenze neza yaramuvunye ukuboko kuko umuvuna ubwo nyene aca arafuka amabwira umuvyeyi wanje muvyeyi jewe ndafukamye ungirira ikigongwe nimba
udashaka yuko igitabo canje umunsi gihagarara. Mama akivyumva abibonye ntiyashira umutima cyane kubejeje kuba, ariko ashira umutima ku ingabire Imana ihejeje kumuha. Ntiyitwararitse ibihejeje kuba, yaravyiyumvira ko cyane, maze aca mubwira ati kibondo humura, igikuru nuko umwana twamubonye. Ariko ntivyatebeye aho, umuvyeyi ari we papa vyara Imana iguhezagire yagize ati mwana ko bigenze uko Ines baramugiriye operation y'ukuboko, hajya arimwo ibyo bamushizemo twuma, agira operation n'abadoktori b'abazungu b'abaspecialiste bavuye hanze. Ico gihe bari baje kuri komande yiwe kugira ngo bagerageze, baca bamusaba yuko bomumuha ngo amutware, ariko umuvyeyi wanje aragira ati nukuri ivyo nivyo tuma ndabaha umwana wanje, jewe ntaca azomburana. None muvyeyi yaramwigishije, uyu mubona ngaha n'umu auditeur. Ikihera ni kimwe, nuko papa atigeze yumvira ati ko ibi bishitse reka ndamureke ahubwo ndamutware mu myuga kubera avukanye ubumuga. Ariko nagira mbwira abantu bose bari ngaha, ibi inye sivyo yabonye bivuga uko, ntivyashitse kurya umuntu ashobora kuva ngaha akagira isanganya hama hakaba izindi mpanuka zitamuhuyeko. Rero nagomba nshimire cyane bimwe by'umwihariko umuvyeyi wanje n'undi atakiriho, kuko ngene bafashe iya mbere bakamwigisha. Mbere Ines aranabakundira, ariga ntiyagenda bimugora, ayiga amashuri yose arayaheza. Nagomba tumukomere amashi. Nuko Gayeri ihangane, ndabizi nuko yari yabitubwiye, ariko byari byiza ko ndamushingira nawe kugira ngo yiyumve amahoro, kuko kenshi ivyo biratuma umuntu yumva umenga arabaye ukuntu. Rero ikinejereje gisumba uyu munsi, twari dufise impungenge ati none uyu mwana wacu niyubaka bizogenda gute? Mugisha mumu ingo Imana ikora ibitangaza. Imana igira ati ntimugire ibibazo, ariko ngira ndabereke ko ari jewe nikoreye. Imuha umwana nguyu uyu munsi akakwiza imyaka 2 irenga, aramurera. Duhiriwe duhishije rero uyu munsi. None gaye kugira Imana, umwana yashoboye kurera ari wenyene uyu munsi, ko agiye hamwe n'abavyeyi, ko bavuze ngo umukenyezi nimaba ku 1000, ibi bintu bizogorana koko? Tubakomera amashi. Twari kugira ngo uyu munsi Mugisha Zaberi ntahe abandi bose. Rero ndanezerewe kuri umunsi uri hejuru. Rero Mutamari yagavye inka, nk'abavukanyi tuca tugira duti reka natwe iyo nka tuyerekeje intama. Twagomba natwe nk'abavukanyi tubashikirize iyo nama. Umunsi muzoza gucura iyo nka, no munsi tuzogenda tubayerekesheje iyo nama. Nitugire Kristo akunze gushigikira abandi baririmvyi. Amashi menshi kuri Natasha la namba la bamba. Amashi menshi. Pose applaudissement s'il vous plaît. Nuko murashobora gutanga kayira, nuko akaba azanye intererano yiwe, bimeze neza cyane. Bikaba bimeze neza cyane. Amashi menshi. Pose applaudissement s'il vous plaît. 1, 2, 3. Sinakuva volume kandi. 1, 2, 3, over. DJ. Movie bora. Est-ce que c'est Idriss na Ines, félicitations. Muba makara ni muhuruya, muragu wakerugo, muvyare muheke, urugo rwanyu rube. Thank you. Sinagiye kuririmba, ariko ndabakunda cyane. Abavyeyi mumeze neza? Nariya.
muraberewe. Nitwa Natasha na Amazi. Uno munsi nitwa na mariage. Sibit? Rero nanje nazanya agakado gatoya juste derrière. Ngaha nyene yavunaguye inka aravuga ati reka ndayivunagure neza mwibahasha bahasha kangana n'amafaranga imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bantu b'Imana akaba abahaye kugira ngo ashigikire urugo rushasha maze mwino minsi batanguye ubuzima bushasha bishobora kubafasha nuko rero abafotografe badufashe kugira ngo bashobore gufotora neza cyane bino bintu bibe ntibagirwa Natasha nako atagira kugira ngo ashobore kubandanya ashigikira y'Uburundi akabahasha kimiliyoni 2 kabaye kugashikiriza umuhamasi menshi bantu b'Imana ayo mashina nyuma 10 yazo mu muhamasi menshi muraka mere nuko biba bimeze uko ariko Natasha tumusaba guma imbere Maître Muvaya ngo ati sinofanga Natasha Maître